abakorera leta bari bazi ko ari kuja kuyirya ntugiye gukora unaniwe no kwikorera wenyene wakorera rero igihugu katuje mu migenderanire n'ibindi bihugu ubu imigenderanire y'ubumugabura n'u Burundi yifashe gute inyuma y'agatosi kaje nko guhera mu 2015 ivyo navyo nyene biri mu migambi twari twiyemeje uko tegerezwa gusubiza Burundi mu mashinga mu makungu kuko no mu gihugu no mu rurimbo hageze igihugu cyavuga shinga ico mu mashinga byategerezwa ko Burundi rero butegerezwa kuboneka mu bindi bihugu mu bisanzwe nivyo twatuvuga ibihugu nta njyane zikwiye kubaho hagati y'ibihugu kubera iki ntuzomwimura umujana rero ndabwira nti ko rero ataruye mu Burundi ni vyiza ko mubana mu mahoro hako mubana nabi none mubana nabi muzogwa mubana neza muzogwa mubana none uhisemo ko muzogwa muri kumwe n'umwazi caje uhitamwe ko mubana n'umukunzi ico gihe rero ni iyo umuntu umugemuriye amahoro umuhaye amahoro akanka no mu ijambo ry'Imana biranditse umuntu kazu imbere yuko mugwana n'umuntu ubanza kumusaba amahoro iyo yase rero ukamutera n'Imana ikigufasha je rero kindi umunyamahoro nishakira amahoro iyo yemeye turabana mu mahoro utayemeye nta kundi rero ico gihe umuntu ne wo mufitaniye ibibazo uramubaza uti dupfiki vuga ico jewe unsaba ico uvuga je nakono ni giki ngo ndakireke kugira tubane neza kavuga ati ntaco ngusaba none jewe yaza kataco gusaba naho ukamubwira uti je ngusaba iki utagize iki ntundondere ko rukundo avuga wemeye ko twankana caye avuga ati ndemeye nanje gukora iki kavuga rero uti tubigire gute rero gaca butangura kuyaga nico gituma rero iyo abantu batanguye kuyaga ntimusubira kuja mu ruhagarara muvuga muti oya turatora umuti uko bigenda kose gaca usanga rero nivyo vyabaye mu gihugu c'u Burundi hanyuma turaja mu nama mpuzamakungu tugahura na benshi mukabazanya iyo abantu bahura mu bisanzwe n'ubugenzi niko buca buza ubu Burundi burazwi novuga ko ngihango n'ibihugu bike bitabiza Burundi baravuga bati none ico gihugu twumva ni cya gihugu twumva ntibijya vyari vyandiko abantu baje mu Burundi bose batamacumu bavuga bati none ibi ni vya bindi twasoma mu internet hariho umunyamahanga umwe yambwiye ati uburundi barabucafuje bikwiye ku buryo atanurimi mufise mwokoresha kugira ngo uburundi busubire gukundwa na gatoya ntinone tuzogira gute baca bavuga bati bazobona ivyo muri ko murakora gusa babitangarire nta kindi none ubu barabona ivyo barundi bakora ko bakabitangarira kandi bikagenda neza birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor TOR kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe jaho upakurura Tor kuri Tor Project Download page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. none muravye nyene by'amakungu muravuga ko bikora agenda neza ni ryari urya mu rapporteur wa Nations Unies muzomwakira mu Burundi muzomwemera gushika ngaha kugira ngo akora akazi bamushimye mbega cyene baza naco nyene ko ikibazo cyamaze gutigiye ndibuka uravye by'agateka kazi na muntu mu ishira hamwe rya Buraya yaraje ngaha ndabarakimbaza ndamubaza imbe burya ntiwateye nk'igitoki mwishano kikamera mugo kabuzi ko kinunuza iryo shano babwiye ngo kibye wo kibye ikintu kiba cavukiye mu mwishano camara ishano
ntababwiye nti mushaka yuko muronka ingene mukurikirana by'agateka kazina muntu mu Burundi tego reka ndabereke banza no muri one narabivuze ho komisariya ya droit de l'homme nize twicarana hanyuma turabe ubwa mbere mbega mu Burundi by'agateka kazina muntu bimeze gute turabe ibibuze nitwabona ibibuze duce tuvuga tuti tubikora gute ni bande babikora tubitunganirize hamwe isa biheze urumva rero kuza kubwira ngo uje ntunganije n'ivyo utegeza kumva ico ni ca igikoroni rero twebwe kugenda ugapangira ibintu buraya urumva ngo tuzanye ibidutereka ngaje ndibitereka iwaye kuri usanga kubitereka iwaje bahama imigenderanire y'u Rwanda aho mwasaba yuko imbere yuko imigenderanire isubira kumera neza ari uko babashikiriza bashatse guhungabanya umutekano bashatse gutembaza ubutegetsi mu 2015 n'ubu niho mugihagaze ikibazo turiko turatorera umuti kuko ico tucama mbere cararenganye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu kiri mu rwego rw'abahinga nibo bariko barakorana barabe ingene bigenda neza urumva nakubwiye umuntu rero ntimuguma mu ruhagarara iyo muriko murashikisha ku nyisho navuga yuko ni ikibazo tuzi ko gitegeza guhera ivyo n'abahinga bariko barabikora ubuhe buryo bateza kuba baha canke muzotorera inzira ivyo urazi yuko umuntu yakoze ikibi nta gihugu na kimwe ashobora guhungiraho ategerezwa kuja gucirirwa urubanza muri ico gihugu uko bigenda kose kandi ubutungane ntibwigera buja mu biganiro ntuva ngo ndica umuntu ngo cyo kugira ibiganiro uwishe hari ikintu ni itegeko mpuzamakungu icyaha cyose gitegerezwa guhanwa uhunga ujahe aho uzoja hose nuvuga rero cyakubwira nti none nk'ubu kufata umuntu akabigura mukigura igihugu kikankwa n'ikindi gihugu kubera umuntu azopfa ejo utanaza azopfira nimbe nk'uraza gupfiriye mu ntoki uraza rero cyatwa watwice umuntu hajya nico gituma nibaza ko vyoroshe cyane bategerezwa gucirirwa imanza uko bigenda kose igihe cyose batazoba baranza hariho ideni rikihari kandi umuntu mufitaniye ideni so kuvuga ngo muca mwica mwebwe murabona ubu nimwe murongoye abakuru b'ibihugu bo mu karere bivuga East African Community muri mu ntambara gutorera inyishu ibibazo biri muri Kongo muteye hehe ikibazo cyakobo kigeze kure cyane kija heza cyane nakubwira ngo narahagaze ubu turi muri ya nzira rero yo gutsimbataza amahoro no kuvuga yuko abagwanyi bacabanza bakaja muri vya bindi babaka ibigwanisho bagaheza bagasubiza urumva ibigwanisho bakaja mu buzima busanzwe arabaja mu bikorwa by'igihugu bakaja mu bikorwa by'igihugu ubu rero nivyo turimo none urumva ko tugeze kure nko muri Kivu y'epfo yoyo kuva ingabo z'u Burundi zishitseyo bose imigwi yose yaciye yemera irashira ibigwanisho hasi ahubwo dutatanga kubafasha ingene bajya abantu ubwoko butangura kuganira hagati yabwo ntibasubire guterana nkaho nta n'ikibazo gihambaye kihari muri Kivu ya ruguru niho naho turi muri iyo ngendo mwabonye inama duherukamwo ubu rero bariko barafata iyo nzira twizeye yuko nko mu ndwi zibiri abambere bazaba bashitse mu ikambi kuko bari batubwiye hagati y'indwi zibiri na zitatu ni ikibazo cyoroshye cyane tubona ko kirimo gifata intumbero nziza hari ibyo Felix Tshisekedi perezida wa Kongo yabwiye muri SADC avuga yuko u Burundi bukora neza gusumba ibindi bihugu ari mwe murengo iyi nama ya East African Community nta kagwane mubona twagiyeyo nk'akarere kuvuga ngo ibatayo muri iyi brigade nikora neza nibaza ko yafatiye aho umwe wese abaherereye urabona muri Kivu ya ruguru nahantu hakiri ruhagarara Kivu y'epfo nta ruhagarara urumva nkubanezerewe nako karere so ingufu niza karere kose hajya avuze ati taha dutaha twese umugabo urashaka kuvuga uti uwo mugwi w'abasirikare uherereye aha mbona umenga kutanyarutsa mugabo aho duheruka guhura niwe byagarutse ko twavuze tuti none leta iri kwikora iki kugira ngo baje mu makambi rega batagiye mu makambi uruhagarara ruguma leta iri kwikora iki nyega karamusovye ko yavuga ico gihe ngo abandi abirukana haguma barundi oya kandi ari nguvu z'akarere rega nawe nyene arimwo tubega tibagiwe yuko na Kongo irimwo nyene hajya akarere
ubu turi umuryango umwe ku buryo ukuboko kugwaye umubiri wose ugwaye twese ruca dutonda urumva ntaho tuvaho tujahe ko turi mu karere yere n'ubundi n'irya gusa usanga avuga ati hari hakwiye nka kurya kivuye pfimeze nagome kwiye ko bari n'ubu baci batwemera bati nabo mu ndwi zibiri cyangwa zitatu baza bahize gutunganya iyo kambi basanze urumva tagorane dufise nyakubahwa perezida ikibazo cyo gutahukana impunzi ubu mu giteje hehe mbega ugira ngo baracitwa impunzi mbebuye bani impunzi kuko bari mu makambi y'impunzi we wari bwigere wumva ku isi aho impunzi zishobora nk'amajana 3 zikandika ikete zandikira umukuru w'igihugu bahunze ngo dufashe guta abandi nabo namwe muraba mu bahanze murabizi abarundi benshi bari impunzi ubu barahinduye akaranga kabo barahinduye karagamuntu bavuga ngo turi abo muri diaspora urumva barahungutse byarahetse rero kugira uharure ngo bega impunzi ubwo zihuguka ku rugero rugari iki je nagiye muri Amerika mbona abarundi bisinzi baje kunda bakera bitwa impunzi nabo ntibahungutse nabo batashika mu Burundi burya ikintu gikomeye nuko umurundi arafise uburenganzira bwo kuja mu gihugu cyose ashaka igikuru nuko wenyine ashatse kuja mu gihugu iwe agenda agatembera nta ngorane rero bagiye bari mu makambi nibo wokwita impunzi kuko baracagowe nibo banyandikira ngo tubafashe batahe mugabo muraza amategeko mpuzamakungu nayo abafise ibyo yugara je mbere ndiko ndaraba nk'abo muri Malawi niba bakunyandikira bashika 30 navuze recengera nirondera indege umunsi umwe bazabona ngenda muri Malawi ko bitorera hanyuma amakungu azokoma induru none se abarundi bacu bose bashaka kwitaye mugabo ugasanga by'amategeko mvuza bakongera byo biravyuga hanyuma hari ikibazo cyo mu karere gitanguye kuza kiravugwa cyane muri no misi yuko ikiza covid cyatanguye kuza kiregereza cyane kandi cyo kiri mu bihugu bitandukanye ngaha mu karere muri ko murafata zihe ngingo kugira mu ikingi ya covid ntigeze igenda nuko bukari bwagabanutse yaguzeho mugo bukari bwaragabanutse hanyuma nko mu Burundi beje mu Burundi nakubwira yuko Imana yabwitugiye kuko twe twarahanganye n'ikiza covid neza kandi turakinesha ubu baramuze uvuze ko kiraza nta nivyo tubera ko abarundi twe tuzi ko turi ku rugamba covid naho yaroye tugwamako kandi twe turabona ko atagorane nta mutima usimba okay ikindi kibazo ncerekeye no kwita fuite deserva abantu baheza amashuri baza ngaha bakabura akazi bagaca basubira gukorera hanze abandi bakavuga bati bagenda bagaherayo ico muri ko murakora kugira ngo abo bantu baze gukorera Burundi niki ubwa mbere nuko bize nabi ntibize neza wize neza yiga avuga ati nzokora iki iyo rero wize uvuga ngo bazompa akazi kwiga wigira gusenga je nawe ndabivuga kwiga wigira gusa umuntu yiza ananirwa no kwihakaza ngo yarize je nawe nivyo numva bavuga ko baza bakabura akazi kubera bakabura bavuga yuko naho baba bashoboye bakavuga bati no kubera ntari mu mugambo uri ku gutegeka uje gusaba wumvise uje gusaba abarundi biza amashure niba barindiriye akazi muri leta ndabwije mbaye ndabahebutse umusetsi yankundi burya kubera baba ari bake harose na babiri bacaka none ujya yarose kubera iki kora iki ntarose jewe ivyo barabivuga bamwe bakavuga bati rimwe musanga abari mu buzi so baba bahakwiye ugasanga nta diploma afise uyifise uhakwiye ninde ko nababonye bose abakorera igihugu ntuzurabwira kenshi kuko ntiduhejeje kubivuga so kuja kwicara gusaba ati wize uvuga ngo nzoza gusaba ntiwize uvuga ngo nzoja gukora nta muntu yize yobura akazi yiha warize jewe n'ubu tugende abana biwanje ntibaraheza amashuri bose nta numwe adafise akazi yihaye bafise amahera emwe mu bifise uburyo siyo kimwe n'abandi bantu ntiwumva ingorane genda uyagisha abana banje babaza uti umutahe mwakuye je ndakubwiye yuko mfise nk'umuhungu yorora ingurube sinigeze menya n'ingene yatanguye yagiye yororera kwa sekuru ntiyambwira nagiye gusanga afise iyororero ry'ingurube rinini ku buryo nabo muri efa batevye baraja kuriraba bumvise ko ari ruragira sinzi yitanguye gute ndamuhamagara nkamubaza byagenze gute baza cyambwiye hari ibigurube bibiri yakoye iwanje kandi yabikuyeho akoze kuva kera je abana biwanje ndabwira nti wige uzi ico uzokora yuko utazoja gusaba akazi ubanza wiha akazi wewe gene ingoro rero dufise hari wiza avuga nzoja gusaba akazi niba bandi baronka diplome saa 10 bukeye mu gatondo mugabo rega je ndashomye
aka kanya arashomye yarose diplome ku mugoroba kubera iki yiza aronda cyo gipapuro nico gituma uzobona bahagize ibipapuro ntibahagize umutwe urumva rero umusavyi utashoboye kwiha akazi ubwo muri umusavyi nta kundi kugira ngo tumenye nyene nyakubahwa Ndayishimiye iya jaba mwaragiye ku rugamba warabaye umusirikare uri ku munsi wa mbere uja muri senyi indirimbo wakunda muririmbye ni nk'iyi ahubwo iyo mbaza uti mu kugenda ku rugamba niyo seyi ya mbere hajya kwiyumvira kuja ku rugamba seyi urazi ingene nayo ndayigize kubatizwa rero nari mbatijwe urazi vyabaye mu mashuri kiriya gihe cyadagenda nafukamye jewe ndapfukama imbere y'Imana Imana ndazi kutambonekera mu gisaka cyaka ntigishe kubabikirira Musa jewe ingingo ndayifashe ndagiye ninabangiye mu bwicanyi urungike mutima mweranda nkabare ankanure ndabivemo ninabana aho ngiye gutabara bene igihugu urundungikira abamarayika bazunguke impande zanje kugira nanje umwasi ntazanesha ndafata urugendo iyo ntumva ko ari ise yabe ibindi byose bisigara ari ukogereza ko gusa nari ndababajije abantu batamutse babona hari indirimbo bakunda ariko bari indirimbo bakunda ni yihe bayiririmba je nakunda twari imbizi y'Imana mbe bavuga bakora ibitangaza gusa imbere y'amasasi bakora ibitangaza we mana kora ibitangaza we jewe narafyatuye amatafari naciye ibiraka muri leta murazi naciye hose girago abona ndi umusirikare nabaye umudeje nabaye umushikiranganje bijya bita gushomera niho nigiye ubuzima mbere nje nabaye ngamwe barabara ibujumbura nije wa mbere azibujumbura yose n'amaguru kubera ntaco narifise nkora niwo munsi namenye icari cyo korora inkoko naragiye ndagopesha urabona kugopesha igituru oya gupanga igituru nk'ivyo ntavyo narinzi mukumvikana ibeye yambwiye ati amase ni gwanje nawe uzotwara inkoko zawe ko norora izinyama ndabwije ukuri ingene nabitanguye nkaza mbona ndafise umuriyoni atamwaka urahera natanguje 150 urumva rero naciye muri vyinshi nico gituma je no ko umukuru w'igihugu ntawe nasavye emwe nimwumva umuntu urabana nabwiye ngo murantabara mungira umukade deka murakoze cyane gose nzero urakoze cyane na ego murakenuye turashimiye namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro naho utaha mwari kumwe na Seriyake muhabona korera leta bari bazi ko kuja kuyirya ntugiye gukora unaniwe no kwikorera wenyene wakorera rero igihugu katuje mu migenderanire n'ibindi bihugu ubu imigenderanire y'ubu mu Buraya n'u Burundi yifashe gute nyuma y'agatosi kaje nko guhera mu 2015 ivyo navyo nyene biri mu migambi twari twiyemeje uko tegereza gusubiza Burundi mu mashinga mu makungu kuko mu gihugu no mu rurimbo hageze igihugu cyacu vuga cinga icu mu mashinga byategereza ko Burundi rero butegereza kuboneka mu bindi bihugu mu bisanzwe